ugiye he Ore kengi kwirigana neza ko atagazi kwisi ugiye kwirigana aho nta n'isoni bumva sensi burya urabona inje ku kazi imisi yose umwana nkasiga ndamubikishije muwo muntu uze mu gahinga wewe nawe ukabona yuko iciza ari kuja kwirigana none je ndagusumira nkakwandika nava ku kazi nkashika nkateka byose nkimenya nawe uri kwirigana ndakubwira jewe urumva sija kweba abagenzi sija kweba irigana wowe nawe urumva urakora icyo ushaka umviriza nturenge ngaha uno munsi umwana ntawe ntwara kwirigana ntawe ntwara ku kazi ubigera sigaye mvuga ko iryo rigara ryawe ryamaze mana ungeze ahantu uno munsi umwana ntawe nja kubikisha mu babaye uriko uranyumva utegerezwa kugumana n'umwana ngaha aye umucunge kuko jewe sinoshobora byose ngo nkore byose ngo nongere nzane n'umukozi ngaha aye azaracunga umwana ntabyo nashobora umviriza uratse ndagukunda jewe ari ikintu ngenda kubwira uyu mwana akoje nguma ngaha aye abantu baje barandana bakungo je ngo nabaye ngenda ndamutwaye basi genda umutwaye aho nta kibazo tora yara ushiye mu bwongo tega shishira koro none sinashize uhende uhere hasi umwana none zanishira kwisimbizo no tubika neza wehende umute hasi Jena ona hasi mugabo naho nakagendeye abagaba ibigaba by'abagabo oya jembera amasino bakwirigara ntuze kukwima ashi okay sawa rero akagenda urabona je nkiri ruguru ibi se sinari nzi no kubikina oya reka nageze no muri Amerika mani wabonye oya wabonye akasaka mara maza naye umugabo muzima naye ibi nibikina ibi oya reka ibi none twekari tufise abagore twadohekana tweka abana oya reka abagore mwana wanje ahubwo nandi reka aguhaguruka ngaho Urahagera ufise anotse ndayigutwika nani umugabo mutima heko mwana nakanye wari imiti wabonye iyo ni miteri kugaragara nama ndababwira buri munsi reka na no mushego kingwendo imiti umugore wendo mugabo nani uri umugabo uri umutete cyangwa uri umugore ari imiti uri umugabo ari baba bakora kumuteba y'abagore babo nukuri kwa kaone wewe mu bagabo murimo oya reka twikinire bana ni bana wende hejuru nani asubira ayo genda ukuri ndero genda tukumire nuzasubira no ngaha sha tukazokubona muri irigara wabonye genda abantu bakoreshwa n'imiti aho umugore yamupakiye imiti ngaho yarutuyemo imiti umugabo heko umwana mu mugongo tebere ba wabonye wabonye kinashazwe ikinire ime umuhimbira inyangarakata mushenzi nuzasubira no ngaha sha ngiye kubivuga ahantu hose bazomubona ari imiti afurata umugore we kunasa afise umugore n'umuzungu nitagenda yo kandi umugore we bakorera muri banki yo mpamvu umuntu mugabo yizirwa mu irigara yisiga twebwe ntamye ko akarakazi twebwe tu amafaranga baguma batuhereza yo genda ku mugabo banza na berese ewe agomba kutwishinga ujyana ye n'imiti nimba nuko oya yaduteye imikosi chenda bihebye oya ko nawe ndagutsinze oya reka wose naje yari sinagutsinze none kutabihebesha none kwindukije wanje dukire nawe wengene badufata nabi dukine kubera irigara rero cyangwa umugabo yica umwana kweri aratubambiye pe babonye uwo wabanye abagabo batubambira mani wayibonye baramwe kwa gashamba kandi umugore yaje nora ugira nkore maka gushika imana izomfashe nanje nkaronka akazi umwana wiwanje si wiwabo nana kikorere no kwigara ryabo sinzopfa nsubiyeyo
nzoguma ngaha gushika umunsi Imana izomfasha nkaronka akazi urambura akazi mwana ndagakora kwisha sasa Bora mwana araduhora kazuko Yutachanganya akazi nk'ukubuye. ego pere Wewe nzi nasize ugiye kwirigara. Ndatangaye pe. Wewe nasize ugiye kwirigara. Niwe wakubuye uri kurateka. Nije fise umugabo mwiza ngaha mu gisagara. oya reka ibyiza ndakuraza ibyambaye Ibiki? ibyambaye ko nakamara amaze kuri kima ndagiye mwirika urazi yarafuma ngumagara Sinakubwiye iryo rigara ryawe. asha banje no mu bagabo mu bandi bagabo Ahubwo bagomvye kundana amabuye no kuri kw'Imana nirutse n'ibirenge birashuha Imana ya byose ngira ko wari ufise umwana wacu. Urumva? Urumva iyo utaba ufise umwana ho mbega waravyeho aha numiwe. ubu rero nzobandanya nkora gushikaho Imana izomfasha nkaronka akazi Ntiwumva ko wavuye imutsimu ubu. ego Sheri, ubu rero ngiye kugukunda cyane, ngiye kurenzaho ibyo nagukunda ati nukuri cyane gose. yora bakabebe nako Tugere mu ndusha.